muravye ibibazo bijanye n'amatara, mukaraba ibibazo bijanye n'amazi, mwenyene muca muvyibwira mukabona ko ibintu bitameze, mukaraba ibibazo bijanye n'ibitoro, murabona neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivyo gutunganya ibintu vy'igihugu. Ngo rwandiko rugizwe n'ibice hafi 4. Igice ca mbere tuvuga amashirahamwe yugawe kuva kuri Republika ndibaza ya gatatu y'umuhisi Major Petero Buyoya, kuko ni ibintu byatanguye kuyangarira, tugaca tuvuga n'amashirahamwe yitwa ko ariko arakora mbwa mu vy'ukuri ubona ko asa n'ari mu bitaro, tugaca tuvuga rero n'amashirahamwe leta iriko irashinga nk'uko umengo ibintu byose byabaye kuva mu iyo myaka nta kigwana gito yigeze bikuramo. Naha hantu rero biduterera ubwoba. Duhere rero ku mashirahamwe yagiye arugara. Reka duhere kwishirahamwe ryitwa Kotebu. Murabizi yuko Kotebu ryashirahamwe rya leta, iryo ryarugaye. Igitwa Verundi ryarugaye. Igitwa Kadebu yari banki ya leta, iyo yarugaye. Hariho Mediane Banque Biao, iyo yarugaye. Hariho Office National de Pharmacie ONAFA, iyo yarugaye. Hariho Afritan yari ishirahamwe rikora ibintu by'inshato, iryo ryarugaye. Hariho Office de Transport du Burundi Otrabu yari ishirahamwe ryo gutwara imizigo mu makungu, igitwa Otrabo, iryo ryarugaye. Hari ishirahamwe Ere Burundi ryari rifise indege, iryo ryarugaye. Eka hari n'ayandi masosiyete menshi cyane yugaye turinda kuvuga, ari twovuga isata cika muribuka nk'izitwa za BCC, izitwa za Osibu, eka ni nyinshi cyane. Reka washaka mvuge n'izindi nka ONDR, ONER, ayo masosiyete yose, donc Office du Logement n'izindi. Kuko ndabivuze ibi byatanguranye na Major Pierre Buyoya, bisha biguma bikomeza kugeza nuno munsi tubona ko atakiro kimwe kirakora. Iki ni igice ca mbere. Igice ca kabiri n'amashira hamwe yitwa ko ariho, muga mu vy'ukuri ubona neza ko atariho n'ahariho. Ubwa mbere ni nk'ishira hamwe Onatel, mwese murarize muraribona. Ishira hamwe ryitwa Kojerko, OTB, Onatur, Otrako n'izindi. Aya mashira hamwe yose muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2021 isohowe na service de dette muri ministère des finances, yerekana ko amashira hamwe ya leta yitwa ko aheranye afite ico bita endettement y'imiliyaridi 1,500. Muri amafaranga ari amafaranga menshi cyane, aragoye no kumva no gusigura. Muravye ibibazo bijanye n'amatara, mukaraba ibibazo bijanye n'amazi, mwenyene muca muvyibwira mukabona ko ibintu bitameze, mukaraba ibibazo bijanye n'ibitoro, murabona neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivyo gutunganya ibintu vy'igihugu. Ikintu rero kibabaje mu byo byose, ico n'igice ca gatatu ngiye ko aho kuraba kugira ivyigwa by'amasosiyete by'amashirahamwe ya leta gituma guma yugara, ahubwo ishiza gushinga yandi ikimenyamenya n'amashirahamwe mashari wa gushingwa. Duhere kwirishira hamwe rijejwe inyubako, iryo bita Obuha ryarashinzwe rishingwa nka office ijejwe ifise amafaranga menshi, kuko murabizi ko bakoranije Ecosate, Setemu, urbanisme n'ibindi bisata byinshi cyane kugira ngo abari ryo rigira iby'inyubako. Mugabe ikintu gitangaje nico kimwe na ARB rijya rikora amabarabara. Ikintu gitangaje murabizi neza mu bintu cyo kubaka cyangwa by'amasoko,
hagomba kuba hariho abantu batanga isoko, hakaba abantu bugurura ama envelope donc bijya bita ama offre, hakaba abantu bagira ama contrôle, abagira suive kenshi bakunda kugira nk'ikintu bita méthode de surveillance externe ataho bihuriye n'ibyo. Mugabo muri Obuha muri ARB usanga byose aribo babikora. Ehera abantu baheruka gushinga irindi shira hamwe ngo rizogira iby'ibitoro, bari kubita ama miliyaridi 120. Ugiye kuraba ama mission y'iryo shira hamwe Sopebu rizogira iby'ibitoro, usanga ataho bitaniye nibi bya Obuha nibi bya ARB. Iyumvire ishira hamwe rizozana ibitoro rigaca ribidandaza, rigaca rigira ama controle, rigazoca urumva rigira byose. Leta ni dandaza kwisi yose nta muri leta dandaza, nico kimwe n'abantu bari muri leta niyo kwiye kudandaza. Na rero twebwe mwishiramwe rikome twarungise runo rwandiko kandi tukerekana neza yuko ibi bintu bidahagaze ngo leta ibero regulateur. Leta mu bisanzwe ikikora iba hejuru y'ibintu byose, igashira ico bokwita organe de surveillance, hanyuma bagakomita ico bita secteur privé kwisi yose nzima. No mu Bushinwa n'ahandi hose amasosiyete arabaho, mugabo leta rohore yayo naho bari sosiyete yashinzwe na leta ntiza kugiramwe uruhara ngo abariza kugera ku munota ibintu byayo. Oya, uwo bayihaye ngo ayitware abazwi ico biyita resultat gusa, barura kuri resultat. Ikintu bita le secteur privé canke l'environnement favorable des affaires nishoboka mu gihugu. Igihugu rero kitagira iki kintu ndababwiye cyitwa secteur privé, nukuvuga abikorera ibyabo, ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere. Nico gituma rero tumaze kubona ibi byose, tukaraba aya mashira hamwe yugaye, tukaraba ayatarugara mugabo ari muri situation itameze neza, tukaraba naya leta iri kurashinga, twaciye dusaba ibintu bimwe byokogwa. Ubwa mbere twasabye inzego z'igihugu yuko bogerageza uburyo bwose bushoboka bagatunganya neza ibijanye nico twise mu gifaransa gestion administrative et financière, no kuvuga gutunganya neza ibijanye n'intwaro mu mashira hamwe n'ivyo butunzi. Yigira kabiri twasabye nuko hoba ivyigwa vyerekana neza mu vy'ukuri ukungene aya mashira hamwe ariko arabaho. Ikigira gatatu nuko abatwara aya mashira hamwe yitwa ko ariho bokuramwe ibintu byo gukoresha kamwana wa mama kampinga yanje, umuntu agahabwa akazi kubera ibyo ashoboye. Ikindi nuko imbere yuko hashingwa amashira hamwe ko banza kubivyigwa vy'intango byo kwerekana mu vy'ukuri ngene amashira hamwe yobaho n'akamaro kayo, hanyuma kandi leta niba ari yigira uruhara rwa mbere mu bintu, kuko nkuko nabivuze byaramaze kugaragara neza yuko leta atari umudandaza, adakwiye kuba umudandaza. Ikindi twasavye nuko mwaya mashira hamwe bakwiye kurondera abahinga baba barundi cyangwa abanyamahanga, basaba ico no kwita resultat gusa. Umuntu ashobora kumuzana ari umuzungu cyangwa ari umushinwa cyangwa ari umwarabu, wewe mufana resultat gusa nta kindi. Ikindi nuko twasavye ko hojaho amategeko y'utunganya ubutunzi, ibyo twise mu gifaransa MAPAF mu funyapfunyo, manuel de gestion administrative et financière. Ikindi nuko bariko barashiraho abantu batwara aya mashira hamwe bo banza gushiraho des critères, bakagira des appels internationaux kugira ngo abantu batunganya no mashira hamwe baba abantu vy'ukuri baje basabwa ibyo no kwitarereza itako ndako ndabivuga. Ikindi nuko bogabanya ibyo no kwita ibintu baha aya mashira hamwe bakora, kuko usanga babaha ibintu byinshi barengeye
ugaca usanga n'ibyo biri mu bintu bituma ibintu bitagenda neza. Icyanyuma twishimikiza ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza kwitunga ry'igihugu ari ntakomwakomwa. Kwitunga ry'igihugu riteze gukingwa n'umuntu wese, risaba umunyagihugu wese ko ategeza gukingira itunga ry'igihugu, atarikingiye abakoze icyaha cyo guhemukira igihugu.